Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Ni main switch ni kuri Buja TV kuri Canal Plus ni kuri chaîne ya majana 663 sasa ni kuri chaîne ijana na chimwe twabwiye ko dufise umutumire ni Richard Niyungeko ni CEO founder wa Holy Travel and Job Connect Agency ifasha abantu cyane rero afise agence ku bantu bipfuza gutembera mu bihugu bitandukanye hano ku isi ibihugu birenga 193 kwera ko ari byo vyemewe na ONI ariko abashaka kuja hose urashobora kwihura ukitura rero Holy Travel and Job Connect Agency ariko kandi ku bantu bashaka kuja Dubai beshaka kurondera ubuzima ati ubuzima buri hose mugaba barundi baramaze ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ubushobora kwerera ubwiwawe muri Dubai. Richard Niyungeko tugikaze muri Buja TV miganiro main switch. Murakoze cyane komikaze ndabaramukije cyane ndamutsa nabariko baradukurikirana kuri televiziyo Buja TV. Ariko umeze neza? Tashima Imana. Twifuriza umwaka mushasha. Ukuri twese. 2025 muri Holy Travel and Job Connect Agency muvuga gute? Bo tubivuga ko mu mwaka watugendeye neza kuko ivyo twakoze ivyo twatanguye gukora muri 2025 novuga ngo vyaragize aho biva naho bigera. Gushika ubu donc vyaraduhaye intambwe yo gutegura 2026 neza. Rero turashima Imana ku vyarangutse muri 2025 tukanayiragiza nibiri imbere muri 2026. Holy Travel and Job Connect Agency yabayeho gute? Bo ni shira hamwe niyumviye je ubwanje narimba mu gihugu ca Emirate Arabin muri Dubai hama yavutse bivuye novuga ngo kuvyo ubuzima narimbayemo hariya nkabona amaronderero yo hanze uko yarameze hama niyumvira kubisangiza abandi bene wacu muri ico gihe niho niyumviye kuza gushinga Holy Travel and Job Connect Agency bamwe nishira mwirimwo agence de voyage na agence de recrutement. Holy Travel hakacabaho na Ajoka novuga Agents for Job Connect Abroad rifasha kuronderera abantu ubuzi hanze cyane cyane ariko Dubai kuko ariho narimbaye kandi nabona ko bishoboka kandi nabona ko bishobora gufasha benshi. Nimwe ntumbere rero muri 2024 muri août na centa mu Burundi ndakora ama démarche yo gushinga ayo mashira hamwe hama ndatangura kandi novuga nti uko vyagenze aho bigeze ndabishimira Imana cyane kuko umugambi wanje uko nawifuza usa n'uwagiye mu ngiro. Ubwo buzi muronderera abantu muri Dubai nivuga ngo ni igiki kibemeje na kwijana kuko abarakukuri icambere na mbere akazi kuba arakukuri no kubanza kuraba ishira hamwe rikaguhaye donc ukamenya umukoresha ukamenya abariyo turafise team iri ngaha niyiri hariya donc turakomunika tukagiranira na contrat wanashima ivuga ivyo umukozi aronswa ivyo umukoresha agomba guha umukozi n'ivyo umukozi agomba guha
umukoresha muri ico gihe urumva bivanye n'amasezerano tuba dufitaniye n'amakampani tuha abantu turizera ko aba ari byo kuri kandi mu mwaka tumaze dukora sinovuga ngo nta bibazo byabaye ariko ibibazo byahabaye biratorerwa inyishu byose kuko hagati y'abakozi n'abakoresha kenshi ntawovuga ngo nta bibazo bishobora kuhaba iyo bariko arabesha nta bitigiri wowe ufise by'abantu kuva agence ibayeho yo gutwara abantu Dubai yo recruitment wowe ufise uvuga ati turamaze kurinka abantu bangana ivyo nibaza yuko noraba mu vyanditse nk'ivyifata basi nk'ivyanditse ariko ico nzi coco ni mu majana arenga 5 gutyo kuduga muramaze kurinka abantu barenga mu majana 5 bivuze koko birizewe hama mwakira abantu reba bameze gute bo biravana n'ubuzi buba buhari twebwe umuntu yaje iwacu turamwereka ubuzi buhari ibisabwa amafaranga bitwara canke ayo bazohembwa ivyo vyose rero kugira ngo umuntu aje mu kazi bivana na capacité que ça soit novuga intellectuel kuko hari buzi buza busaba nk'icongereza ugasanga abantu ntibakizi hariho nk'ivya security usanga hariho n'amataye barondera ugasanga ntahari mugabo donc umuntu yashitse ku kazi turamwereka ati ubuzi buhari busaba ibi n'ibi ubikwije ukajamo hari n'ibisaba ko umuntu agira ama video ariko aravuga icongereza kugira babone yuko communication izokunda ivyo novuga ngira vya construction nivyo bijamwo uwari we wese naho yoba atari atazi icongereza kubera ko tumaze kurungikamwo abantu benshi butufisemwo n'abasuperviseur babafasha abari abarundi donc communication ugasanga iroroha mu societe tuba turungikamwo abantu ni nibe bintu reba bisabwa kugira ngo koko nivyo umuntu ariko dukurikirana arumvise ko muri Holy Travel and Job Connect Agency avuga ati ndakeneye kuja Dubai arumvise ubuzwi nawe uriya butandukanye sero nuwa ngo sero nuwariwe n'icari yoza yibangikanije iki icambere na mbere birasaba kuba umuntu abafite passport ikindi naco birasaba ubu Dubai si co kimwe ngira ngo n'ibindi bihugu usanga hoho hari hamapera no mu makontra yacu bari abakoresha baba begitsije kuri za visa zabo baba baronderera hariho contribution y'umukozi hakaba na contribution y'umukoresha rero ayo mahera abasabwa bivanye n'akazi kandi na standard ya visa abatandukanye umuntu ubushitse ku kazi turabimusigurira ivyo byose akabibona akiyangaja mu kintu ashoboye kandi abona ashobora no kurihira passport nico kintu cambere ateza kwibandika cyo categeza kuba yifise ibindi navyo bimenya ari uko maze kumusigurira sero n'akazi amafaranga bakenewe bisaka abafise bivanye n'umuntu n'uwari we kandi kubera ko urumva re capacité que ça soit financière canke intellectuelle ni iki cyo kwizeza abantu 100% ko bakoranye na Holy Travel and Job Connect Agency ko muwashikana Dubai bafise amasezerano y'akazi kandi bamaze gushika hariya koko bakora novuga ngo atankomanzi novuga yuko je imisi yose ibintu amambwira abantu ikicemeza ibintu abantu 100% canke hari n'igihe usanga 100% ngira bitokwira twebwe nibikorwa intahe zabo turungiye nk'ubu ejo hahise twarungitse abantu 56 abantu 6 hama nimba tumaze kurungika abantu barenga 500 canke baba ngira ngo n'igihumbi akaba tukiriko turakora ata kibazo abantu badushingira intahe bariyo ivyo byonyene birakwiye kugira ngo tubandanye dufasha abavyifuza yego babasanga he tufise amashami atandukanye siege dukorera ngaho muri Hotel de Ville bureau numero 12 kuri Meri turafise ishami ryacu duheruka kugurura Ingozi ni ruhande ya limitere neza na neza kwidodani imbere ya INSS Ngozi impande ya limitere kwidodani imbere ya INSS bacha herekwa ni bacha haramwa n'ibirango byacu nyene hariko Holy Travel and Job Connect hakaba ko Ajoka yo agence de recrutement donc biba byafishije ntiyagoye kubona canke bagatelefona canke bakandika kuri WhatsApp hageze turafise iyi agence yose ifise nimero yayo hama turafise igitega n'imbere yo ku Ngoma bar muri etage bitwa kwa Koja harazwi cyane ni ruhande ya Canal Plus ne Buja FM ahubwo yaho rikorera hejuru yaho ikiri Gitega hama turafise mu Rumonge n'imbere ya Stade Rumonge novuga ngo haruguru ya Sentare ndibaza kuri station bita benshi Kikwete ku Mugeranga
ni mu ka etage ko kwa Nyama aho rero umva ayo n'amashami yacu ni agence de voyage na agence de recrutement ifise nibaza ko ariyo ya mbere ishobora kuba ifise n'amashami mu ntara zose. Sinzi ko mudusangiza nimero za buri agence imwe kumbura umuntu ariko aratwumviriza ari Ngozi kugira ngo bishire kumworohera cyangwa uri mu musha w'Igitega. Aha umuntu ari ngahe Bujumbura asho canke mu icungararo muri Bujumbura muri rusange Bubanza Cibitoki arashobora kuandika kuri WhatsApp canke akanahamagara kuri Bujumbura. Yego. Zingahe? 67 880 250 ku bari Bujumbura ni 67 amajana 880 amajana 251 Gitega bashobora kwandika kuri WhatsApp 64 109 713 hama Rumonge iyo anshambanza ndayirabe gatoyi kugira tugende buke tago ntitujuragiza abantu ariko mugabo muravyumva. Rumonge baca bandika kuri 60 280 838 hama Ingozi bandika kuri 60 38. Aha ni kwandika gusa kuri WhatsApp. WhatsApp niho vyoroha kuko amatelefone aba benshi twagira abantu benshi cyane kuko nk'izo nimero abakozi baba bazifise mu mamashini yabo biroroha ko umuntu ashobora kwishurwa ku mwanya kuri WhatsApp aba ari vyiza kandi neza ko ari n'iterambere rigeze. Biroroshe no gusobanurira umuntu kamwerekana niyo tableau y'ubuzi buba buhari ibisabwa amafaranga bitwara yo bahemba. Donc iyo umuntu yanditse kuri WhatsApp izi nimero zose zirakora kuri WhatsApp yabandikiye mushaka umuha iyo fiche akirabira Ubuzi n'amafaranga hakaba hariko na adresse agashobora kuza kuri bibiri byinshi bikenewe. Aha izi twavuze Bujumbura ni 37 amajana 880 amajana 551 67 ako bari Gitega ni 64 109 713 Rumonge ni 61 280 838 nayo Butanyerera Ngozi 61 313 038. Izi ziri kuri WhatsApp. Aha izi ni intara zine Butanyerera, Burunga, Bujumbura na Gitega. Mugabo ubundi umuntu hariho hose arashobora kwandika ku nimero nyine mwizi murashobora kumufasha nawe. Yego byento tuzokugurura imuyinga kugira tufite intara zose twari zitanu muri Buhumutse. Donc tuhejeje Ngozi tuzoca twugurura imuyinga kugira ngo na Buhumutse nabo nyene biborohere. Ni muri ya ntumbero yo korohereza abatwituranye apari y'ivyo vya Dubai canke n'ahandi tuba turiko turabaronderera mugabo umuntu wese akeneye kuvoyaje akeneye itike y'indege muri Hori Travel turaburondera itike izimbutse kandi ku mwanya mwiza aho ushaka kuja hose. Hari kigero c'imyaka mufatirako mu baja gukora ivyo n'amategeko yo muri UAE kenshi ubuzi butandukanye buba bufise amakriteri y'imyaka yabo. Wese nk'aba construction bashikana no muri 45 ariko abandi kenshi begira moedo 40 muri moedo 40 mwahereye kuri ngahe na mwahereye kuri ngahe kuri 20 kuva guhera ku myaka 20. Yego. Okay. Hama yo bamaze gushikayo mwatubwiye ko ku musoje hari mwaherekeje murabashikana kwa cindege baragiye bamaze gushika hariya hari abakira mbega murasubira kubakurikira biri no mu vyantebeje donc mu gukordona yuko bashitse mu gitondo abakoresha kuko abo bantu 56 nk'ubu baba bagiye ntibabagiye ku muntu baba bagiye mu makampani atandukanye. Rero ntegezwa kuba sûr ko abo bantu abakoresha babo barungitse abashoferi canke bo abakozi babo bahashitse tuba twabahaye ifoto kuva kuri airport mose tumufoto turabafotora groupe par groupe tukarungikira umukoresha wiwe hanyuma ya foto ni yaraba kuri airport tuba turiko turavugana tuba twabahaye ama contact kuko mu airport bose turabigisha tukababwira ati ugeze aha urashiramo wifi airport zose ziba zifise wifi naho tukabategura ashitseyo arako bagakontaktana baheje kubatora nko niho ncanja mu bindi kandi babatoye abakoresha baba hari bakabatora bakabajana aho bazoba bakabasigurira byose by'ubuzi bagiyemo hamakaja mu procedure akwirikira kuko baca baja kuri medical check up hama kugira bashobore kuronka ama ID.
ni bihe bibazo bikunze gushikira abagenda Dubai akumbura kubona ko aratwikirana ushobora gutanga nk'isomo kugira ngo umuntu ahagenda yitunganije nk'utuzo dukunda kubashikira hama mutuge n'ingene kandi rimwe rimwe mu bikemura novuga yuko kenshi ikintu maze kubona ni communication hagati y'umukozi n'umukoresha barashobora kudahuza ururimi ugasanga ntibariko barumvikana mu byo umwe ashaka ko akorera uwundi muri ico gihe muga twe tuca tuba hagati nico gituma twe tuca dukomenikana n'abakoresha n'umukozi kandi watazi icongereza araduhamagara mu kirundi tukamubwira hama tugasigurira umukoresha ivyo ari byo nimba hari n'ibibazo ikindi naco hariya hari abakoresha usanga benshi Dubai si naho sinova harera hari abagira ibibazo ugasanga nk'ubafise nka company nshasha utabiravye neza lisansi yiwe igira ihere iba expire affecta abakozi bose baje kuri iyo company amadokima yabo donc muri ico gihe biba bisaba yuko tuverifye ava yuko za lisansi zabo zihera niba batagiye kuronovera bagakansoringa ava tukabashira mu zindi company tubazo tuba tuhari nk'utwe ikindi naco hariho novuga Jesse ntibikunda kwinshikira ariko ndakira amakamenshi kubera ko nuko twabishize kuri rezo sosiyo abantu barabona umuntu afasha abantu abaca nk'abakozi nyene bagiye hariya bazinaye ati je naciye kuri ugasanga nk'abantu ahageze ahantu badahembwa kubera i Dubai umuntu ashobora gucreate company wenyene ubwiwe kubera afise marché ahantu supplying abakozi ya marché yahera akaca buri yabashira ugasanga nashoboye kubahemba muri ico gihe urumva bisaba yuko umuntu wese aronderera visa abantu i Dubai ategeza kumekinga sure company ngira na contrat nayo ni mpaye abantu ni ifise capacity ngana gute donc ishobora gukoresha abantu imaze igihe kingana gute ivyo byose n'ibintu umuntu agomba kuraba nubone umuntu ngo arafise license bashobora kuguha visa ngo uvuga ngo ndagiye yo gucyo nyene canke ndashize yaba ni ibintu nk'ivyo haba harimo ama challenge menshi asaba ko umuntu aba hamenyereye icambere na mbere kandi abazi amakuru menshi yabo iyo bavuye ngaha bafise amasezerano dufate nk'akaroro bafise amasezerano y'umwaka bari imyaka 2 Dubai ni kwimeze yuko abari deza honorable novuga ngo ayo masezerano yisubiriza murongera mukabibafashamwo bivanye n'amasezerano mafitaniye n'abantu baba batwaye bien sûr tukababwiye ati kuko haba hariho amasezerano hagati donc y'umukozi n'umukoresha twebwe amasezerano tugiranira ni kugira ngo dukingire wa muntu twabahaye amategeko ivyo amurekurira donc ama avantage umukoresha agomba kumuha bo nabo baba bashaka kuvuga nk'ubu baratwegizira amahera tubaha ku muntu hama nabo nyene barikingira dufate nk'ubu ndondereye nka visa nk'umuntu ntagende ndafisa amande candi hari donc yabo ya cancellation donc uwo muntu atagi haba harimo nk'ayo masezerano ariko hagati y'umukozi n'umukoresha kenshi biba birimwo abari ama avantage amuha umushahara amasaha yo gukora donc ibintu nk'ivyo umushahara ukungana amasaha azokora harimo amavatanye byo tuvuga ama heures supplémentaires n'ama avantage azomuha nimba ari logement gufungura hariya barimenya mugaho kuba baba bamenya n'ibyo by'ama assurance maladie ibintu nk'ivyo uheruka ubushikiranganje byeje harimwe imigenere n'andi makungu bwarasoye urwandiko arushimangira ruvuga ati abantu bariko baraja muri ivyo bihugu by'abarabu ndetse n'ahandi baciye mu maagence akorana na leta afise uruhusha kuko babananye bagenda kuko basoma habari amasezerano hagati y'iyo leta ndetse n'igihugu cy'u Burundi ariko kubandi kandi usanga bariko baragenda mu bihugu usanga urundi tasinye amasezerano muga baca mu maagence bagenda nabo nyine ibeko mbega Holy Travel and Job Connect Agency kumuko maronka abantu Dubai murakorana n'ubwo bushiranganje Holy Travel koko ni jana kwijana irakorana na leta ikindi kandi byo tuzi nuko leta zumwe z'abarabu hari amasezerano afitaniye na leta y'u Burundi ngira ngo ntaraba aracari yankuru hariyaho ariko twebwe ivyo ubushikiranganje budusaba donc nk'ivyo vya licence navuga ko dufise agence de voyage na agence de recrutement twebwe twarabikwije byose yabara amahera ariko muri BRP ama contrat basaba kuko badusaba ko dufise ayo ma contrat y'ama company ya hariya na licence zabo bantu duha abakozi
izisabwa ivyo byose twarabidepoje birameze neza no kuvuga ngo ajoka niyo agency for job connect abroad nta kintu ibiri tayari gukorera ku mugaragaro iyo ntashaka ko nkorana n'ubushikiranganji canke nkorane na leta y'u Burundi nkorere ku mugaragaro nari kuguma Dubai nkaguma ndababwira ati ni mu ndungikira amahera canke mu yari hahana nkuko n'abandi babikora hama ndabahe amaviza muzoze nzobategerera ino mbwa nashatse gukora ikintu gifasha benshi donc kimenyekana arico nari naco gituma ubona ko ndabimenyekanisha hama nashatse gukorera muhira gutaha gukontribuwa yaba muri obere canke mu yandi sponsor nkunda gutanga surtout muri encadrement de la jeunesse mu sport gutyo nyene nico gituma nta kintu na kimwe leta ibisaba joka canke hori travel tutaba twiteguriye gukora uretse ibi agence novuga ngo ijanye no kurokrita abantu bijanye n'akazi n'ivy'amajanye n'amatike y'indege hari ibindi bikorwa mutegekanya kugurura canke gukora muri dufise vyinshi ya Paris ibi nivyo vyamenyekanye turafise hori mobile phone trading iramaze igihe kinini cyane kuva turi hari turarangura amatelefone tukayadandaza ngaha turafise ikibanza muri ideale turafise hori transport company ni company atari ntoyi yunguruza abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura turafise imiduga irenga 10 yanditse ifise iyo logo y'amataxi ikora ngaha urumva ivyo dutegekanya gukora ni byinshi mu ndoto zanje namwe niyumvira ko donc nzokorera ngaho ibintu byinshi hariho hotel tugomba kubaka turiko turubaka isa n'igitangure chantier hariya mu Rumonge wacu duvuka kwitanganika mu nyuma n'ibindi bizoza nk'ibitaro mu twabari ama projet menshi agomba kuzokorwa no kuvuga ngo ivyo nize ndi hanze kenshi ndifuza yuko niburi nkuko nyine icubahira bivuga donc 2040 hazoba hariho ikintu kinini twatereye kuko nk'ubu turafise abakozi barenga 200 barihirwa muri INSS bahembwa natwe bahembwa na company navuga ngo hori group umva ko atari ikintu gitoya donc nico gituma n'umunama n'imisi yose nabo turungika hanze tuba tumushiramwo genda wiga ubumenyi uronke n'amafaranga hamugaruke wemvestise kuko abantu ngaha benshi baba bafise indoto nyinshi mugabo ugasanga capital d'investissement ni ntoya canke abona ntibikunda mugabo yagiye hanze uruguruka amaso hakesa uburyo yitwara ubwenge amafaranga akayaronka hama akagaruka agaterera mu iterambere ry'igihugu rero aba ari byiza yuko donc akanyoni katagurutse ntikamenya iyo kweza hama ubwenge burarahugwa kuva na kera n'abasokuru bahora bajima namba warabaye hanze igihe kitari gito umaze gushanga mu Burundi ko kuratanguye navuga kino gikorwa aco gufasha ugwaruka ruja nago hanze kugira ngo ruze kurahira ubwenge nivaye no gwaruka mwakira ni giki ubona mu gwaruka bwo Burundi harimwo harimwo impano zidasanzwe mu Barundi ari naco gituma ubona yuko abarundi bakunzwe je nagomba ndakubwire yuko donc narashoboye kureyisisa muri iki gikorwa nakoze kiranamenyekana ariko si kubw'iwanje ni kubera igihugu c'iwacu donc umuco tuba dufise donc indero canke uko twitwara vyatumye donc abantu abakoresha bahariya babona ubudasa n'abandi bantu bo mu bindi bihugu no kuvuga ngo ubwa mbere barokrita subiye inyuma gatoyi barokrita muri Uganda, Kenya, Sierra Leone ahantu hatandukanye mu bihugu vya anglophone mwaje ndiyo kwa nakorana nabo kenshi nari umushoferi ugasanga ngiye gutora abantu nkabona baza bafise ubuzi hama nkabona ibibazo abarundi bahura navyo kubera twe twagiye tugenda Dubai na visa igahera inyuma y'amezi 3 udashoboye kuyirenovera ukavuga ati okay nagize itike ya rero tour biranse reka ntahe ugasanga umuntu ngo Dubai vyaranse mugaga ugasanga contrainte yari
nuko bagenda batarisekize ugasanga wadepanshije amahera menshi ugiye kuri visit visa y'amezi 3 wagenda araheze utararonka akazi kandi urigaburira urafise aho uripangira utegezwa kuronuvera visa nko kuri $500 ugasanga ayo mahera wo yasaba muhira naho nta wavuye ugurishije n'akantu abantu baca bagaruka cyane yumvira ati reka rero nanje ndampime abarundi musavye umukoresha umwe arambwiye atabo ntitubazi mwaba bakabona je nkora neza nababwiye ati reka ndakuheba bake ntangwa ndamuha abantu 3 abona visa ziranyaruka bakoze nabo bambera abana beza bakora neza acara bakunda niho yatangwe kunsaba benshi cyasanga yuko kubazana benshi bitokunda ndi hari kuba convaincre canke iki niyo nafashe ingingo yo kuzina rero warumbajije uti mu gwaruka bw'u Burundi ubona mwiki je mbona yuko harimwo iterambere ridasanzwe nagomba ndaguhe intahe yuko hariho abantu ngaha abana kuva nje baza ugasanga kubera ko ataca bafise akora ngira ngo canke yarize ari ngaho abavyeyi baramumenyera vyose ugasanga yagiye mu bintu byo biyayura mutwe baranywa ibintu atari byo muga jewe kuva nje ngaha ndafise abavyeyi banshimira cane canke bashinga n'intahe banzaniye abana babo nkabanza nkamubwira ati urabona ahantu ugiye donc nkamutera ubwoba nuko ibi bintu tegezwa kubiheba donc ukagenda ubu bagiye Dubai bama bararungikira amahera abavyeyi buri kwezi bakora tanakimwe kuko Dubai ukazobona umuntu abaye umwaka i Dubai abari ku murongo haratanga discipline ni igihugu kigushira ku murongo amategeko pari anifayini canke swat uriya dabuta urayo mategeko yaho canke uri oromoka umuntu abayeyo akagumayo umwaka wose aba yagize discipline rero kenshi hari igihe usanga abagwaruka rwagiye mu bintu atari vyiza kubera yuko kenshi nta kazi ari ngaho aravuga ati ndaza gufungura muhira nta occupation ivyo yiyumvira nta bihari ugasanga biragoye rero dufise impano nini ya dufise opportunity nyinshi zo kudevelopa mu gwaruka bw'u Burundi harimo iterambere banashima rikomeye cyane nico gituma nama nizeye ndabona yuko Burundi buzotera imbere kubera abantu basita ku muco w'iwacu uko tuba tumeze ego mbega iyo babituye koko mugira mu barungike hari impanuro mubaha canke mu batekerera zijanye no gushigikira muri mbona kazo y'igihugu cifashe 2040 kijanye nuko bari hariya kijanye nuko bari hariya mu buryo baronka bashobora gukora ibikorwa by'iterambere hano mu gihugu cacu ni naco gikura hanini tuve tubanza turabategura no kuri airport tugiye imbere yuko bagenda mba ndahari na team yabo dukorana tukababwira aho mugiye niki objectif mumenye ko ari uko kandi turababwira yuko atari ubuzima bwiza bagiyemo uko mu mahanga ahantu maze kuba hose nta hantu na hamwe haryoshe kuba atari wacu no guhangayika Dubai ho urumva ni haso ukora amasaha menshi ubuzi hari igihe usanga bunaruhije urumva utegeza kumenya ati je ikintwaye ni iki nimba nihaye imyaka 2 3 canke 4 nzoba maze gushika kuri iki donc umuntu wese akagira ihangiro utagira objectif ugiye mu mahanga donc nitike yo gutaha bazoyikurungikira nivyo tugomba kubibabwira mu kugira ngo uzogira ikintu mvanye mu mahanga uzogira ico uvuyemo genda wasetinze plan objectif zawe ihangiro wihaye ubihe n'umwanya uvuga ati nimba maroveni yanje ameze nk'uko donc epargne izomingana gutya nda dépense bimugabo ukamenya kandi ukamenya yuko amahera yo mu mahanga niyahagumayo imisi yose yagumye yabahetse abaya beneye uronse amahera arungika mu Burundi niho uzotaha uvuga uti buriya yashunabira sinayibiriye ubusa yego yes turumvise bitari bike twumvise uko Holy Travel and Job Connect Agency yabayeho ugwaruka rurenga 500 bamaze kurungika ejo bundi barungitse 56 bivuze nawe dukurikiranye sinzi ico rindiriye kuko ni benshi bariko baragenda kandi twabivuze akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze uva nga ufise amasezerano uri we wese wize utize akazi uragakura akaronka hariya muri Dubai ikintu cyambere gusa usabwa nuko bufise iyo passport hama nimero mwazumvise amashama arkarugurwa kugira ngo amushobore kubitura babafashe mushobore kugenda gukora rubwo umvise ko
kimwe mu bintu nakunze gusoma ibindi ikintu uvuze yuko ubaye uyu mwaka ari wagiye kuri discipline burya discipline n'ikindi kintu ko hari umuntu agenda usanga ibintu byaramaze kumucanga mugabo y'ubwiza kugiye gukora amahera hamwe kandi ukabwiye no kunguka ubumenyi ndetse n'ikijanye n'indero aba ari ikintu ciza cyane hari ibiko nuvuga ngo hari byo mutegekanya gukorera mu bindi bihugu uretse Dubai kumbure mu runke n'abandi mu yandi mareta bo turiko turanegosia n'abapartenere sito muri Europe kubera urumva hari ibihugu nk'ubu usanga bicinjira muri Union Européenne bose baba bafise standard z'inyubako bagomba kuba bafise usanga bikeneye nk'abantu benshi abakozi cyane mu bwubatsi ivyo biri ankuru nibaza yuko kugeza nko muri Mars tuzoba tumaze kuronka ama conclusion bose turagerageza ni promotion du main d'œuvre du Burundi nk'ubu baba badusaba bari experiment abafise experience mwewe genda bapresenta ba Dubai nimba maze umwaka ndungika abantu baba bafise na amadokima hari muri database yacu muri base de données tuba tubafise donc turapresenta yuko abo bantu naho aboheza ama contrat yabo nka za Dubai canke ari anko dushobora kubashirana no muri Europe umuntu akagenda mon objectif nuko umuntu agenda mu mahanga agiye haba iburaya atagenda avuge ngo ndi impunzi nkuko ababimenyere benshi yigira impunzi yavuge abanze kuvuga ngo ndi declara oya akagenda nk'umukozi afise kontra y'akazi nimba ari y'umwaka akagaruka avuga ati ndaza gukora iki kintu nta mansubireyo nimba ntaragwiza birahari rero ivyo tuzobandanya tubimenyekanisha nkuko nibindi tubimenyekanisha ibizoba biriko biraboneka byinshi tuzobibabwira nta kibazo kabisa reka dusubire inyuma Risheni yunge ko ninde n'umuntu bo nirazaje n'umurundi avuka mu Rumonge mu ntara ya Rumonge niho ntara ya Burunga intara ya Rumonge ya kera komine Rumonge urumva muri Burunga hama ubu mbangaha i Bujumbura ariko nkaba ntungiye umuryango hanze donc ni novuga ngo n'umurundi akunda igihugu yatembeye mu mahanga amaze kuba mu bihugu birenga 10 nabaye za South Africa hehe Mozambique mugabo ubu puromoma ndi ngaha mu Burundi kugira ngo donc imigambi yanje ivyo niyumvira vyose aho hanze hose nagiye ndondera kwari kurondera ikizomfasha capital d'investissement izomfasha gukora imigambi yanje mu Burundi ubu rero mba ngaha mu Burundi novuga ngo sinzi ico ushatse kuvuga wagiye Dubai ryari wabaye ikintu kingana gute ni cyatumye wiyumvira ko kugaruka uretse nkuko wabivuze Bon, nagiye Dubai muri 2018 hari muri Covid hama ngaruka mvera ya 2024 no kuvuga ngo namazeyo nk'imyaka 6 hama icatumye niyumvira kugaruka kwari uko donc niyumviye nabona aho ngejeje ku byo nariko ndarondera ndanga n'imigambi myinshi yari mu Burundi hama nifuza no gufasha abandi bantu benshi bashoboka kujayo kugira nabo bagire ico bahungukiye kandi bagende mu buryo bwiza badahura na za challenge twagiye duhura kuko Dubai karugiyeyo wategezwa niba uri kurwana nk'amezi 6 atakintu urinjiza uri uradepansa kugira ngo ushobore kwiyadapta uzohaba ni no ko vyagenze no kwiba no sigura hama nibaza ko ico nico mvuze catumye ngaruka yari imigambi ngomba gukorera no gufasha benshi bashobora kujayo mwavuze ko musanze mukora ibitari bike mbega nk'iyo umuntu akeneye nk'ikintu akeneye gukora Dubai akeneye kuzana mu Burundi iyo abituye murashobora kimuzanira ndavuga nk'ibintu usanga sate nk'imizigo hari abandi bantu babikora donc umva service nyinshi zitandukanye abagenzi babikora bafise amakargo bafise donc amagence de transport ava hariya nyene babazana ibintu hino mu gatwebwe ivyo ntavyo dukora iyo service ntayo dufise muri hori yes twumvise ibitari bikira kandi songonge badushijemo sport kugira ngo tuyumvirize tuyirabe ya Hori Travel and Job Connect Agency hamache tuza aturangiza. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Hori Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura,
avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Yes, mwavyumvise mwayibonye, reka dusubire tuyibutse nimero mushobora kubahamagarako. I Bujumbura ni 67 880 251, Gitega 64 109 713, Rumonge 61 280 838, Butanyerera Ngozi 61 313 038. Ariko kandi izi nimero ni kuri WhatsApp, aho uri hose uretse ngaha naho nyine bashobora kubahamagara baragufasha aho uri hose, bagashobora kugira kugufasha kugira ngo ushobore kugenda Dubai. Kumbure reka turindira abatari bake murazima, ariko hari imbuga mukoresha bashobora kubasanga ko bakabandikira. Nego turakoresha Instagram, turakoresha Facebook na TikTok. Hose handitse ko Holy Travel Agency. Okay. Yego, Facebook ni Holy Travel Agency, Instagram ni Holy Travel Agency na TikTok ni Holy Travel Agency. Mu kurangiza hari akantu ufise wobwira ko baradukurikirana kumbura kujya mu kagasunika ruke. Bono shimira badukurikiranye bose, hama nkahamagarira abatwitura bose ko tubabwira yuko tugerageza kuborohereza tukabashikanira amagence ahariho hose, hama yuko services ziwacu zizewe, umuntu abantu batwitura babandanye baza. Hari abamaze iminsi babaza mbe mwarahagaritse mwahagaritse kubera ibintu tegeko yo mu bushikanganje mu vy'ubujejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu. Donc nababwira ati turacakora, haruguruye kandi ibisabwa n'amategeko byose birakwiye. Nyagira umuntu yiti atinya kutwitura ngo hariho intambamyizi canke ziri. Hari utwaye no kingatwa n'ikibutumwa ari Imoyinga abajije igihe ngo bitwara. Bo nkubu biravana n'akazi, hariho nka vya security usanga biteba gatoyi, mugabo nk'ivyo byo muri construction canke vizo tashobora kuyironka muri desomel ikabibonetse. Hama kubera yuko abantu bagenda Dubai abari benshi, bafata nk'izindi desomel kugira twaronse da flight, indege ishobora kumutwara ugasanga biratwaye nk'ukwezi en general. Richard, tugushimire kwa tutavye muri meni sushi kuri Buja TV. Murakoze cyane, mwakoze kuntumira. Ndashimiye n'abadukurikiranye bose. N'abatora biki kiganiro no munyu. Yego, barasa no kungira kandi kukirahaba ndetse no kumugaza kandi baragisangaho. Yes, twari kumwe na Richard Niyunge ko ni CEO founder wa Holy Travel and Job Connect Agency. Mwumvise bitari bike abantu bashaka kuja Dubai, mwumvise ko vuba n'amasezerano n'ibihugu araboneka, mwumvise ko n'amashami ariko arugurwa ku bwinshi, umuntu uri hagati y'imyaka 20 na 45 canke kuduga bivaye n'akazi warose yipfuza ubitura ufise yo passport yawe akugira ngo ugende mahanga, hama ushobora no guterera mu iterambere ry'igihugu. Ikiganiro Main Switch mukanya turabandanya. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.